Bumamuru ifata ikibanza ca gatatu Bumamuru bavuga ngo Bumamuru burya byanse champion igiye igice ca mbere kigiye kurangira mugabo ku nkino zikurikira bivuga ati mpemuka mfashe ikibanza canje ca mbere nico ciwanje tuberanye aha match yari iryoshye cyane yari bereye ijisho ku mpande zose aho urukino rwari kurabera kuri stade urunani igihe cya mbere cyarangiye ari bitsindo 3-0 kuri Bumamuru abakunzi ba Bumamuru bari bakubise baruzura bajye bakinye abafana ba Bumamuru bari baje kuraba aba bakinyi bashasha baheruka kuza hari ukuntu bishimira umugwi wabo n'umugwi wa Bujumbura City uzoburi kurakira Interstar Olympique Star uzoburi kurakira Tigre Noir Burundi Sport Dynamique uzokwakira Top Junior Aigle Noir yakire umugwi wa Le Message Ngozi ni match izoba itoroshe na gatonya hari Makamba Aigle Noir no mugwi wa kane uzori kurahura no mugwi wa gatanu message message no mugwi babu abarongoye bino by'amahiganwa bategeza gukorerako tweco dukora ingufu ziwacu tuzoguma tuvuga tubishikirize bose bavyumve genda tumbindira abadeje abantu barongoye bamenye strategy yo kwinvestisa amahera mwizitara ndisiri ntibazohomba kuko niyagenda muri Amerika yambaye ntuze yiwawe company yawe izobiriko iramenyekana cyane cyane aha mu gihugu ho urumva uzoba wamaze gufatisha none ubu nk'ubu muntu nyange yo kwambarira umupira aha mu Burundi niyo bahejeje kumenyekana igiki wo bukora kitoba camenyekanye rero nibaza yuko bo ni strategy boza baragira tuzoza turabivuga kenshi bazoteba bakumva bategwa nabamwe nabandi nabamenyesha makuru bagenzi bacu hirya no hino ntibasiba kwivuga turizera yuko ejo canke hirya yejo ibintu bizofata indi ntera tubone ama company agiye atandukanye yifatanya n'aba bantu usanga bariko barekana impano zabo Yes, turabaramukije inshuti bakunzi ba televiziyo Ndufacom aho muri hose twizere ko mumeze neza n'ubundi turi babasore babiri turi mu kiganiro cha Ndufa Sports ni twagira izo Venuste muri kumwe kuri microphone akaba ari kumwe n'ubundi musore yitwa ni Haure niyo nkuru aka de branco aha mwamaze kuvyumva no munsi rero ntibigiye koroha tugiye guce hirya no hino ku mikino igiye itandukanye no munsi ndibaza yuko nkuko bisanzwe duhera mu higanwa ry'uwacu nyene hani wacu muri Primus League twabwire uko byagenze ku ndwi yabo yagira ya 200 ndavyi nibaza ko ari ivyo yari ku 200 hama turava ngaha dusimbire gatonya hakurya y'amazi muri Tanzania tuvuge uko imigwi igenda isumbanya amanota twabwira imigwi ya mbere dusimbire mu gihugu cy'u Rwanda hari ya Lion Sport yongera kwisubiza iteka itsinda umugwi itaheru wari urukino rukomeye cyane itsinda kimwe ku busa umugwi wa APRFs hama turava mu gihugu cy'u Rwanda dusimbire turasimbira ku mugabane w'Uburayi inkino zari zagarutse zari zimeze neza muri Ligue des Champions ibintu ntivyari byoroshye muri Europa League naho ntivyari byoroshye tuvuye mu mahiganwa mpuzamakungu Europa League canke UEFA Champions League turasimbira gatonya mu nkino zo ku mugabane wa Buraya tuce mu Bwongereza muri Espagne tugende muri Serie A muri Ligue 1 aho umusore wacu Yusuf Nyanga sanzwe arangura imirimo mwino misi yego nibaza ko ari ivyo ahanini rero reka tuce duhera iwacu inkuru iri kiravugwa ni muri championnat inkuru ya mbere ni derby yari yabereye Igitega Musongati na Flambeau du Centre banganye igitsindo kimwe ku kindi gituma ari inkuru ni derby yami ikomeye
ariko hari habaye ngira n'akantu aho umuririmbyi azwi cyane nka Double J yagiye yambaye imayo icapye ko uruhande rumwe umugwi wa Frambodi Centre ahandi musongati baca bangaye kimwe ku kindi indi nkuru ni Bumamuru inyagira ibitsindo umugwi wa Kayanza United nivyo vyayo mu kunyagira wisanze muhiri wawe bamwe n'abandi Bumamuru ifata ikibanza ca gatatu bavuga ngo Bumamuru burya byanse champion igiye igice ca mbere kigiye kurangira mugabo kunkino zikurikira bivuga ati mpemuka mfashe ikibanza canje ca mbere nico ciwanje tuberanye match yari iryoshe cyane yari bereye ijisho ku mpande zose aho urukino rwari kurabera kuri stade urunani igihe cya mbere cyarangiye ari ibitsindo 3-0 kuri Bumamuru abakunzi ba Bumamuru bari bakubise baruzura bajye bakinye abafana ba Bumamuru bari baje kuraba aba bakinyi bashasha baheruka kuza hari ukuntu bishimira umugwi wabo mwa kino gihe bakawutera n'inguvu nyinshi cyane na cyane yuko Bumamuru tubona yuko ari umugwi urondera hasi hejuru utwara kino gikombe cya iki gikombe cyo barashobora kugitwara uri kuraraba abakinyi bafise abo baguma bazana baguma bikomeza urabona yuko iyi higanwa bahora bavuga ngo itsindira iwabo mugo yatanguye kutwereka bya bitsindo byinshi ibitsinda iri hanze nibaza yuko twoca turaba ingene inkino zagenze ni Bumamuru yatsinze Kayanza United ibitsinda indwi Frambodi Centre banganya na Musongati nubundi igitsindo kimwe ku kindi Message Ngozi itsinda New Oil igitsindo kimwe ku busa ntibitangaje New Oil urazi ingene imeze mw'imisi ni Vitaro yanganije na Aigle Noir usa ku bundi urukino rutari goroshe urukino gwahana higa umugwi wa Bumamuru Interstar itsinda Rukinzo igitsindo kimwe Tigre Noir itsinda Dynamique ibitsindo 3 ku busa Top Junior na Bujumbura City igitsindo kimwe ku kindi ni Magara Young Boys biriko bitera vyanka yatsinzwe na Olympic Star bibiri kuri kimwe ni nyugihe ni mu nyuma yaho Magara yarigize imisi itsinda cyane ariko byagiye kwanka Olympic Star irayitsinda gutsindwa bibaho ego nitweka no kuvuga yuko no mugwi wa Magara Young Boys turavye intanga uko yagenze kuvuga yuko no mugwi atari umugwi mubi oya si mubi reko waratsinzwe runo rukino haracari kare abakunzi buno mugwi canke imigwi itandukanye bumve yuko atayikora cyacitse urukino rumbo yashoboye gutakaza ku yagira 200 twizere yuko mu zindi hino zisigaye ishobora kuza ikabikora neza ikabandanya igwanira bino bibanza byiza yari imaze imisi irimo nibaza ko ari uko tuciye tugira ko ingene urutonde gwifashe ni Bumamuru iri ku kibanza ca mbere n'amanota 41 Frambodi Centre ugira kabiri n'amanota 40 Vitaro gatatu n'amanota 40 Message Ngozi urana ko yaduze amanota 36 ugira kane Aigle Noir amanota 35 Sisi Kayanza United amanota 30 Seti Magara Young Boys amanota 28 Rukinzo y'umunane amanota 28 Interstar y'icenda amanota 28 Musongati amanota 21 ni ekipe iri kirasubira inyuma cyane gose mu kibanza c'icumi 11 dusangaho Olympic Star amanota 19 12 ni Tigre Noir amanota 18 13 ni Bujumbura City n'amanota 16 catubona Top Junior mu kibanza ca 14 n'amanota 18 nyene hama Dynamique amanota 11 mu kibanza ca 15 na New Oil ariyo ya nyuma ku manota 10 ego urabona yuko umwenda w'ibitsindo 23 baba we urumva iyi ekipe urumva hamwe tuvuga ngo ibintu birahinduka ndiko ndabiraba hatagize igikorwa iyi turayibona muri deuxième division iyi ekipe ndabona nta mugambi wo gutsinda iba yifitiye iri mu kibuga oya urumva nibaza ko ari abakinyi batameze neza cankwe ikibazo n'ubu sindabona ikibazo kuko uburyo bo bavuga ko uburyo butangwa neza ikindi
uburyo abakinyi twibuke ko ari na ekipe mu mwaka uheze yarondera gutwara igikombe mugabo ico twokukanya nuko ari ekipe yahiganirwa igikombe mu mwaka uheze kugera ku musi wa nyuma wari umugwi ufise amahirwe yo gutahukana ico gikombe mugabo champion imaze guhera twarabonye uno mugwi ugurisha abakinyi ngenderwako turavuga bamwe n'abana ati mbe uno mugwi witeguye kuzoca uzana abandi basumbaba ibasubirize mugabo sivyo byabaye ahubwo abakinyi ifise turabona nubwo bavuga yuko uburyo butangwa ari umugwi ufise uburyo bukwiye guti tozana abakinyi babishoboye reka turindire turabe baze bariyubaka nk'iyindi migwi bashiremwe ingufu naho imugwi wanyu mutegerezwa kubaho ariko ategerezwe kuraba ingene bogira je nibaza rero yuko uwo mugwi urakwiye kwicara abarongozi bawo n'abakinyi bakaraba igikenewe kuko hamwe wocu usubira gukoroka ntivyoboneka neza kandi urazi yuko umugwi ukorotse kugira ugaruke hajya mu cicaro ca kabiri naho bari mu myiteguro yindi komeye kugira ubone urasubiye kuduga ntiwibaze ngo nicoroshe jewe ngerageje kuraba aho championnat igeze ku musi wa 200 equipe ifise amanota 10 nta cizere na gito canke izindi nguvu mbona bo kwiremamwo ku buryo iki kibanza barimo birashoboka kuko urabona aya manota babarusha si menshi no kuvuga umugwi wa nyuma ufise amanota 10 ugira kabiri uvuye inyuma Burundi Sport Dynamic na ufise 11 urumva 14 Top Junior ufise 18 hama uwa 13 16 nukuvuga barosha amanota 6 n'inkino zibiri zonyine biracashoboka cyane nuko mu gutekura twemeza yuko hari izindi nguvu uri kurarondera kugira ngo ugwanire kuva mu kino kibanza cyanyuma ibi nivyo reba bakeneye gukora kugira bashiremwe inguvu barabe biracashoboka jewe ndabateye inkunga yumve by'ukuri ko bigishoboka biracashoboka yes biracashoboka nta kidashoboka mu mupira w'amaguru byose bisaba inguvu paka kuri sife yanyuma bigasaba n'umwanya okay nibaza yuko twoca turabira hamwe ihiganwa rya 19 nuko byagenze rero ihiganwa ku musi wa 200 naho nizo byambikanye mwino weekend nyene ego numugwi wa Bujumbura City uzoburi kurakira Interstar Olympique Star uzoburi kurakira Tigre Noir Burundi Sport Dynamic uzokwakira Top Junior Aigle Noir yakire umugwi wa Le Message Ngozi ni match izoba itoroshe na gatonya hari Makamba Aigle Noir no mugwi wa kane uzoburi kurahura no mugwi wa gatanu Message ego Message no wa kane zowe kurahura na Aigle Noir ya gatanu nuvuga Aigle Noir ni ya gatanu Le Message Ngozi ni ya kane urumva uzotsinda uwundi azoca bisundi numva nikibazo kuzindi nkino zizoba zihari muri no weekend Atletico Academy uzoba uri kwakira umugwi wa Flambeau du Centre nayo Musongati FC wakire Magara Young Boys urukino ntigoroshe Kayanza United nyuma yo gutsindwa izindindwi uzoba uri kurakira umugwi wa Rukinzo nayo Bumamuru FC twari turavuga shoke zikomeye cyane iyo rero kuri Bumamuru na Vital twibukanye yuko muri are Bumamuru yatsinze ibitsindo 5 ku busa ubu rero tugiye kubona Vitaro 5 demonstration y'ibitsindo 5 kuri Vitaro muri mu match zare zo gutangura n'urukino Bumamuru rwa gutsinda ibitsindindwi kuri kimwe bamwe n'abandi bavuze ati iyi si message ikomeye ku mugwi wa Vitaro reka turindire Vitaro nayo ubu n'umugwi umeze neza wiyubatse usivye yuko n'umunsi bajya ivyo bitsindo 5 wari umugwi atacubaye reka rero turindire nabo ko bazokora remontada basi bagatsinda na 3 ku busa n'urukino rutoroshe ni umugwi wa mbere uhuye n'uwa kabiri nabo nyene bashobora ubuzotsinda ashobora kuzoca atahukana ikibanza azoca abo wa mbere katurindire ingene rizoba rumeze ino tarimwe yego hagati y'umugwi
wa mbere no wa kabiri reka turinire turabe uko match izogenda mugabo nibaza yuko uko ariko vyifashe muri Primus League muri Primus League nuko vyifashe aha iwacu twoca dusimbira mu vy'amakinga ahanini no gukeza umwigeme Emmanuel Rukundo twibukanye muri tour yabaye aha i Burundi yabaye wa gatatu inyuma y'urya munya Egiputa n'intozi aha iwacu kandi ni umukobwa afata ikibanza ca gatatu mu bigeme aha muri Afrika umukobwa w'umunyonzi ego misi yose agira entraînement ava mu Kayanza misi yose ku kagoroba agashika ingozi hama kagaruka rero yaravyigenjeje neza mwihiganwa aherukamwo yabaye mu muce wa mbere mu muce umwe yabaye wa kane ahandi abo wa gatanu yarashoboye kuvuga n'ingorane afise aravuga ko afise ikinga abandi bafise amakinga yo muri 2020 nawe afise ikinga ryo muri 2015 urumva ko ari kibazo umuntu agendesha ikinga ryo muri 2000 hafi inyuma ya 2016 abandi bagendesha inyuma ya 2020 urumva ko akacaba agira ikibanza cyo urumva mu ntambanyi yari karavuka nizo yavuze akoresha ikinga rya kera jewe hari ikintu nkunda kuvuga nisabira cyane cyane aba bantu barongoye ivy'inkino hano mu gihugu cyacu na cyane cyane abatwara ibisata by'inkino by'imico n'imico kama abantu bagira aba atletisme na cyane cyane mu gisata cy'abigeme aba athlete igihugu cyacu turafise impano zitandukanye na cyane cyane zimwe zigaragaza haba mu bakobwa canke mu ikinangaza nukuntu baza kugomba kumushigikira yamaze kuba umustar batamushigikiye akiza n'uyu mukobwa inyuma yo kuza avuye mu mahanga ibintu bitashimishije abantu benshi harabuze n'abantu bo muri federation baja kumwakira n'ibintu bidaha ingufu umwana we ashiramwo ingufu nabo ntiberekana ingufu uko biri kose n'umuntu akomeye umuntu aba amaze kuba afise titre yo kuwa gatatu muri Afrika umuntu aba amaze kuba afise titre yo gutahukana ikibanza ca kane n'ca gatanu aba yakoze narirya kinga koresha yumvika rero nico gituma ahanini twe dusaba leta tugasaba abajejwe ivy'inkino abajejwe amafederation baraba ingene na cane ndabwira n'amashira hamwe aya mashira hamwe akomeye afise uburyo nivyo n'abantu benshi bamye baravuga muri ya nama y'inkerebutsi mu bijanye na sport niki basaba yuko aya mashira hamwe afise amahera yo sponsoriza aba bajene bafise amatara pana kubabona bamaze gufatisha babashigikire nk'urumva yari umuntu akwiye kuja kwakirwa n'urundi gwaruka rukabona ko bafise icizere bafise ico bamari igihugu kurya bahora baja kwakira Francine ariko nabo babashigikire uko biri kose bagiye hari abaduzi bendera ry'igihugu uko bizotuma urundi gwaruka ruhurumbira inkino jewe nubwo ngo mu Burundi wacu twaracerewe mugabo hari ibindi bihugu usanga byipfuza zino mpano twe twadufise mugabo ntitubona akamaro kazo benshi bakunda kubona akamaro kazino mpano z'ugwaruka rw'iwacu iyo ziko ziraduza ibendera ry'igihugu mugabo kugira rinde baduza rijya bendera ry'igihugu baba barakoze nuko haba hari uburyo bwakoze rero niyo mpamvu twosaba yuko bofasha runo gwaruka ariko ruragerageza kwerekana ko hari icyo rushoboye bakarufashiriza mwabona uburyo uzi yuko hari n'amahiganwa menshi ugwaruka rwacu rutitabira kubera kubura uburyo ego hari amahiganwa menshi basiba kubera kubura uburyo kandi uburyo butabuze rero icyo kintu nicyo dusaba yuko abarongoye ibintu bijanye no kwinonora imitsi boshiramwe izindi nguvu Francine niyo saba ubuheruka muri Jeux Olympiques yarabivuze harabaye amajambo menshi yacerewe no kuronka intuze ibyo byose mu byo bagenda bashikiriza bamwe n'abandi ndibaza ni message iba iri claire abarongoye bino by'amahiganwa bategereza gukorerako twe ico dukora ingufu ziwacu tuzoguma tuvuga tubishikirize bose bavyumve jenda tumbindira abadeje abantu barongoye bamenye strategy yo kuinvestisa amahera mwizitara
ndisiri ntibazohomba kuko niyagenda muri Amerika yambaye ntuze yiwawe company yawe izoba iriko iramenyekana cyane cyane aha mu gihugu ho urumva uzoba wamaze gufatisha none ubu nk'ubu umuntu nyange yo kwambarira umupira aha mu Burundi niyo bahejeje kumenyekana igiki wowe ukora kitoba camenyekanye rero nibaza yuko bo ni strategy boza baragira tuzoza turabivuga kenshi bazoteba bakumva bategwa nabwe n'abandi n'abamenyesha makuru bagenzi bacu hirya no hino ntibasibe kwivuga turizera yuko ejo canke hirya yejo ibintu bizofata iyindi ntera tubone amakampani agiye atandukanye yifatanya n'aba bantu usanga bariko barekana impano zabo mukurangiza nibaza ko ngaho iwacu ngira ngo twosozera ko uwo mwigeme nyene nibaza ko twosozera ko uwo mwigeme agakuru kavuzwe benshi barakamenye ni mu mupira w'amaguru mu bigeme umugwi wa Rainbow biguma vyanka inyuma yuko mu ndwi heze itsinzwe ibitsindo 25 bikanavugwa ko bakinye badakwiye kubera kubura abakinyi batabuze iki kintu namye ndakivuga turafise ikibazo je ndakeneye kumenya urongoye uwo mugwi bakavuga ikibazo bafise gute match hagera y'ukwiba hari abakinyi batararonka ibirato bambara ku rukino urumva nibaza ni nkuru yavuzwe je mbere natanguye kuyisoma ku kinyamakuru kimwe atari nico ngaha mu Burundi urumva rero ko ivyo birasubiza inyuma championa yacu kumva ko hari umugutsindwa ego ivyo nibisanzwe n'ahandi barabitsinda umugumwe watsinzwe ibitsindo 25 ni Rainbow itsindwa na PVP Buyenzi ariko turazi ko yarigize imisi itsindwa gose mugabo uyu mugwi w'Igitega urashobora kuba ufise ibibazo nibaze yuko abarongoye uwo mugwi ahanini je ikindi ndahamagarira n'abarongoye Federation FFB mu gisata c'abigeme ko ico kibazo bokiraba mu gihe champion ibimeze uko harimwo ekare nkizo umugutsindwa 220 hamwe bazoza bemerera imigwi umugwi babona ko kwije ivyangombwa pana kugira ngo champion ibeho gusa ariko ibeho ifise ibikwiye nibaza yuko aha mu Burundi urinze ugaragaza faiblesse kutagira ibirato andika bakinyi ariko mu bindi naho biba bimeze gute nico kibazo namye nibaza reka turindire jewe ico kibazo ndacihaye nzotegezwa kwishikira muri federation kukibaza nibaza yuko abakunzi ba Ndufa Sports nkuko mu bimenyereye niba abahungu banyu mubandanye mudushigikira mu kugira ama partage amakomantere turayakeneye twumve ibitekerezo byanyu nibaza yuko twoca tuva ngaha tugasimbira byihuse muri Tanzania no gucisha ko muri Tanzania ni Saido ntibazonkiza agiye gusubira kuboneka mu kibuga inyuma y'imisi mikeyi yaramaze yari yarababaye gatoyi mugabo ku rukino bazokina na Raja Casablanca azoba arimo urukino rwa Ale no mugwi wa Simba waratsinzwe utsindwa wasohotse mbese imigwi yose na Yanga nawe yone yaratsinzwe mu nkino imigwi yari yaserukiye Tanzania mu bisanzwe yose yaratsinzwe aho umukuru w'igihugu mama nde umukuru w'igihugu perezida w'igihugu perezida wa Tanzania Sara bamwita Sululu basha aho rero aho ntuvuga ni perezida w'igihugu cya Tanzania yashatse kumutiva ino migwi avuga ati umukinyi azotsinda igitsindo kimwe ndakigutse azokirihirwa amafaranga miliyoni 5 z'amashiringi nuvuga hamwe umukinyi atsinze ibitsindo bibiri azotahana miliyoni 10 atsinze bitatu ni miliyoni 15 aho ndabona mwe miliyoni 5 zitaha kwa Saido izo bazokire kumuha kufra gusa murundi wacu ayarayafise ntashobora kuronka mu 5 nibaza ko ayarayafise niyo bameze neza ayazoratahuka mbo iyo ni message novuga yuko riyo ni nka trend ku yindi migwi cyangwa ku bindi bihugu babona ukuntu
mu bindi bihugu bigenda ego hariho akantu ka burya motivation ekipe nubwo iba yasohotse atari ekipe serukira gihugu mugabo ari migindi migwi yego yasohotse igiye serukiye igihugu yaserukiye igihugu niyo mpamvu uno mukuru w'igihugu avuga ati hamwe hogira